Mbere y'amakuru akomeye cyane twabashikirije mu minsi iheze, twarabashikirije amakuru ajanye n'injyane ziri hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'ibihugu bibanyi bitandukanye, co igihugu cibanyi c'u Rwanda canke ca Kenya. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira nuko twoba tugiye kubona akaga gakomeye cyane nyuma y'ijambo rikomeye cyane Perezida William Ruto wa Kenya ashikirije. Perezida Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane nuko yugaraniwe ahantu hakomeye cyane na cane ko vyakozwe n'igisirikare c'u Burundi, aho kiriko kiramusaba yuko yotanga imihoho atanga uvuze shizweko, na cane ko biboneka yuko umwanya ku mwanya urwamo rw'inkoro ruratangura kumvirizwa irya nino. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira nuko hari ijambo rikomeye cyane Perezida William Ruto hejeje gushikiriza ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bivanye nuko ariko arafashanya na Felix Antoine Tshisekedi, nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo wewe nyene ajeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane ku gihugu ca Kenya iyo bagira intambara itangure, nyuma yuko Perezida William Ruto yanze gupfunga abanyepolitiki na cane abatavuga n'umwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni munyemera iyo makuru nandi twabateguriye tugaruke tuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Abo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi muri ntare rushatsi bahejeje kurungika ikete ku itegeko rikomeye cyane umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ntare kuriwe gufata ingingo ikomeye cyane, na cane ko bivurwa yuko ari mu minwe y'igisirikare bivanye n'amabi yakorewe abasirikare barungitswe mu ntambara badatahura yabahuza n'umwari wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bapfungiwe i Bujumbura bashika amajana 2 baratabaza. Munyemerera iyo makuru nande twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndabahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Aka kanya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira ava mu biro vy'umukuru w'igihugu muri ntare rushatsi aremeza yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abategetsi bakomakomeye bahejeje kumufatira ingingo ikomeye cyane nyuma yuko babona yuko wewe nyene atangingo ibereye yofatira. Nanone ku kibazo kijanye n'ikiriko kiradukwegera akarambaraye, ni intambara iriko iraduhuza n'umwari wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nyuma y'amajambo akomeye cyane Perezida w'igihugu ca Kenya William Ruto yejeje gushikiriza n'amajambo ateye ubwoba ku gihugu c'u Burundi n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi asavye leta ya Kenya yuko yopfunga abantu bose bibonekeje nanone bagwanya leta ya Kinshasa nkuko amasoko yacu avyemeza. Na makuru akomeye cyane tugira ngo tugaruke ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, abahinga mu vyerekeranye na politiki nga mu gihugu c'u Burundi bahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane avuga yuko umwanya ku mwanya turashobora gutana mu mitwe n'ibihugu bibanyi bitandukanye. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo gukorana na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mu bikorwa bitandukanye vyo gukura umwari wa M23 ku gataka ka Kongo. Ni munyemera ya makuru tuyabandanye kandi tugaruke tuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndagwaye kaze cuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kanda gwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo. Ndagusaba manuke musi iyi video rand ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazira muntu, mukatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Ibihangange mu butegetsi bwa Gitega bihejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yo kuraba yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataca ashoboye, na cane ko bamwe batanguye kumusaba yuko yotanga imihoho hakarongora abashoboye. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngo amakuru akomeye cyane adushikirana amakuru adahumuriza. Ni nyuma yuko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu baciye bishura nanone umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto ku ngingo ikomeye cyane yarahejeje gufata. Ndabibutse
yuko igihugu ca Kenya kidufasha mu bikorwa bitandukanye na cane mu bijanye no kuduha indege zikoreshwa nanone mu ngenzi ziza n'izisohoka. Amakuru akomeye cane yejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi, William Ruto yarakaye cane mu majambo yiwe yashikirije kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, afatiye nanone ku ngingo zikomeye cane ziriko zirafatwa n'igihugu c'u Burundi mu bijanye no guterera Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa bitandukanye vyo kwibonekeza mu gukwiragiza urwango na cane mu kugwanya umwari wa M23. Abasirikari b'u Burundi yabandanije bakengurukira cane ko bibonekeje mu bikorwa bitandukanye bivanye nuko bitandukanije n'imigambi ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo kwanka kuja kurwana intambara badatahura. Nubwo abasirikari b'u Burundi bariko baratabaza abajejwe agati y'akazina muntu, bakavuga yuko aho bapfungiwe mu gisagara ca Bujumbura bapfunzwe nabi cane nkuko bariko barabishikiriza. Munyemera ayo makuru tuzoyabandanye kandi tuyabashitsako mu buryo bw'idonido. Reka twigarukire ku makuru akomeye cane avuga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'amakuru avugwa mu gihugu cibanye ca Kenya. Amasoko yacu yemeza yuko nyuma y'itangazo ryari ryasohoye ku igenekerezo nanone rya 16 kigera mu mwaka wa 2023 ryasabaga yuko kandi ryemezaga yuko igihugu ca Kenya atabufasha kiriko kirahereza umwari wa M23 n'abandi bahungabanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Aka kanya rero ibintu bihejeje gukomera cyane nyuma y'inama n'abamenyesha makuru Perezida William Ruto wa Kenya yaje gushikiriza amajambo akomeye cyane ari nayo tugera tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri Felix Antoine Tshisekedi aho aherereye ariko arakorora mosozi nyuma yuko William Ruto amushwishurije kandi akamutangariza amajambo akomeye cyane bivanye nuko Felix Antoine Tshisekedi wewe nyene yomusaba ko abategetsi nanone bakomakomeye na cane abamugwanya bari mu gihugu ca Kenya botabwa mu mvuto, bityo rero bagaca bashikirizwa leta ya Kinshasa. Ariko William Ruto aciye yanka iyo ngingo nyuma y'amajambo akomeye cyane yagarutse ku gihugu kibanye ku gihugu c'u Burundi bivanye nuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nkuko Felix Antoine Tshisekedi wewe nyene yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo gufashanya n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro umuvyeyi wacu Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira rero arateye ubwo barashobora gukwega intambara mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Hari amakuru avuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yemeza yuko abasirikare bashika 50 n'abapolisi 50 barungitswe Kinshasa bo bagiye nanone kugarukanwa nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko leta ya Gitega ifashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika ikete muri leta ya Kenya kugira ngo nanone umubano dotosekara. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira remeza yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu ariko arafatirwa ingingo n'abanyepolitike batandukanye na cane abakomakomeye mu biro vyiwe biherereye mu Gitega. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira yandi turubuze kugaruka ko turaza kugaruka ku majambo akomeye cyane ya Perezida William Ruto. Mbere yuko tubashitsa ko imishamiri iri hagati y'ibihugu vyombi, turaza kubandanya ku makuru akomeye cyane avugwa nanone ku mwari wa M23 gushika ubu ngubu hejeje kuronka intererano zitandukanye. Ni nyuma yuko gushika ubu ngubu wihurije hamwe nanone n'iyindi mirwi itandukanye bakaba bagiye gufata ingingo ikomeye cyane yo kutagwanira uduce duto dute, ahubwo baba bagiye noneho gukurako intwaro y'agahotoro. Niko bishikirizwa nawe mu masoko yacu muri iyo muhari. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ni munyemerere mbere na mbere tubanza dutangurire ku makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo waheze harumvikanye amakuru akomeye cyane nkuko twabibashikirije mu itangazo ryari rikomeye cyane. Niho leta ya Kenya yari yatangaje yuko yitandukanije n'abashaka kugwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu rwandiko yashize ahabona mu gatondo ko kuri uyu w'Imana uheze, nanone Musalia Mudavadi nanone niwe nyene umushikiranganje w'imigenderanire ya Kenya n'ayandi makungu amenyesha ko nanone leta ya Kenya yitandukanije icese n'abashaka kugwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Yongera amenyesha yuko Kenya nanone ataruhara na rumwe ifise mu bikorwa bitandukanye biriko birabera indani muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibintu vyari vyayangaye hagati y'ivyo bihugu bibiri, aho nanone ari ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ni nyuma yuko habereye ibikorwa vyo gutanguza nanone itanguzwa ry'ihuriro ry'imirwi yitwaje ibigwanisha igwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo n'umurwi ugisibije mu buseruko bwa Kongo ari wo wa M23. Iryo huriro rikaba ryariswe
Alliance Fleuve Congo ni nyuma y'uko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ikaba yaraciye ituma ko vyihuse umuserukizi wayo muri Kenya. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana none n'uyiserukira mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko afise ikicaro Arusha muri Tanzania. Kenya ikaba yaramenyesheje ko igiye gutohoza none kugira ngo imenye abagize uruhara rw'iyandikwa nanone igitangazo ryasomwe imbere y'ibimenyesha makuru, yongere nanone yige ku rugero rutandukanye ivyanditswe muri iryo tangazo bitandukanye n'intwaro ifatiye nanone kwibwiriza shingiro muri ico gihugu. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo nayo nyene yabandanije ifata ingingo ikomeye cyane. Igihugu ca Congo nanone kikabona yuko ivyo vyose biri mu mpisho, kikabona yuko Perezida William Ruto yoba nanone afashanya n'umwari wa M23 nkuko Felix Antoine Tshisekedi wa Congo abishikiriza. Ni nyuma yuko ikibazo cyo guterera umuti burundu intambara iri muri ico gihugu kigira kabiri nanone bwaguke muri Afrika, kikaba ari nanone mu vyagumye bigarukana nanone imyiyamamazo yabitoreza ibibanza vyo kuba umukuru w'igihugu. Felix Antoine Tshisekedi ariko aragwanura urugamba nyuma yuko gushika ubu ngubu yotegerezwa kwiyamamaza na cane akongererwa ikiringo bivanye nuko abenye igihugu baba bagiye kumugirira ikigongwe kugira ngo bamutorere kandi bamwongerere ikindi kiringo cyo kurongora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Abanyekongo batari bake bakaba basaba nanone n'abihebuye, basa n'abihebuye aho bavuga ko atagushaka nanone kwa politiki guhari ngo ibibazo bituma haba intambara y'urutavana ko bikemurwa. Ni nyuma yuko nanone ivyo biriko biraba mu gihugu ca Congo ari ibintu biteye ubwoba. Ndababwira ukuri, aka kanya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira William Ruto ashikirije ijambo rikomeye cyane imbere y'abamenyesha makuru nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi yamusabaga ibintu bikomeye cyane. Ivyo rero bikaba bigiye kudushikira nga muri igihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane leta yagitegeciye irungika ikete rikomeye cyane nyuma yo kumviriza yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atanginga iboneye arashobora gufata nyuma yuko hariko haribonekeza icuka cibi ku ntambara yoba igiye kuduza n'ibihugu bibanyi bitandukanye, coba igihugu kibanye c'u Rwanda canke igihugu ca Kenya bivanye nuko n'akanama ka Loni kabishikirije. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko leta ya RDC isaba Perezida wa Kenya gufunga abanyepolitike nanone baba Kongomani batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi wa Congo, kandi abo bategetsi bakaba bari muri Congo. Umubano hagati ya RDC na Kenya ntiwifashe neza nyuma yuko Perezida wa Kenya William Ruto aciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwanga gupfunga abanyepolitike nanone batavuga rumwe na Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi baherereye mu gihugu ca Kenya i Nairobi ku munsi wa gatanu itariki nanone 15 Kigarama mu mwaka wa 2023 muri Hotel Serena. Niho abanyepolitike batavuga rumwe na Felix Antoine Tshisekedi wa Congo bagira inama y'abatavuga rumwe na Perezida wa Congo bavuga yuko rero batanguje ihuriro bise Alliance Fleuve Congo, nyuma yuko iryo huriro ryari rigizwe na Colonel Nanga yahoze atwara komisiyo ijejwe amatora mu gihugu ca Congo hamwe na Bertrand Bisimwa umuyobozi wa M23. Iryo huriro nanone rimaze kuba RDC yasavye ko Kenya yofata abo banyepolitike ikabapfunga, ariko Perezida wa Kenya yishuye yuko abamenyesha makuru bamubashije nanone kuri ico kibazo kudapfunga abo banyepolitike ati sinopfunga umuntu kubera ko yasohoye itangazo ivyo vyoba binyuranyije na demokarasi ya Kenya. Igitangaje muri ivyo vyose nuko RDC yaciye ituma ko aba ambasaderi babiri bari muri Kenya kandi bihutirwa. Ni nyuma yuko bivurwa yuko RDC nayo nyene yaciye inasohora itangazo rikomeye cyane mu gihugu ca Kenya ishikiriza yuko igihugu ca Kenya coba kiriko kiratanga intererano ku mwari wa M23 yejeje kwigarura uduce tutari dukeya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Perezida William Ruto ashikiriza yuko atabwo bafise na cane ko yiteguriye ibintu bikomeye cyane biriko birashika bivanye n'amakuru akomeye cyane ariko aratangwa n'abategetsi bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ndabibutse yuko Perezida William Ruto yari yafashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare bahuza nanone igisirikare ca FARDC n'umwari wa M23 nyuma yuko bari bwaje hagati, ariko leta ya Congo yo igasaba William Ruto yuko yofashanya na FARDC
FARDC kugira ngo bakure ku muhari wa M23. Ivyo William Ruto yaciye yanka iyo ngingo ikomeye cyane, wagashikiriza yuko abasirikari we bajiye mu butumwa nanone ku mwumvikano wa Afurika y'ubuseruko. Ni nyuma yuko abasirikari b'igihugu ca Kenya batangwe nanone gusohoka muri ico gihugu ca Kongo bivanye nuko ikiringo cabo cayejeje. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira aravuga yuko gushika ubu ngubu Perezida William Ruto na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bo bagiye gushira ahagaragara ibintu bikomeye cyane, bivanye nuko Felix Antoine Tshisekedi ariko yibonekeza mu majambo akomeye cyane uko yaheruka kuyavuga ku mukuru w'igihugu cibanye c'u Rwanda Paul Kagame. Felix Antoine Tshisekedi yama yibonekeza mu majambo akomeye cyane na cyane ko abihwezi vya politiki mu karere k'ibiyaga binini bashikiriza yuko ibi vyose birashobora kumukwegera karambara wewe nabo bafashanya mu bijanye no gushikiriza ayo majambo akomeye cyane. Ikibabaje muri vyose nuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira abihwezi vya politiki nkuko babitomora. Baravuga yuko amakuru akomeye cyane ari uko ikibabaje cyane ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi yibonekeje ariko arafashanya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ikibabaje cyane nuko abasoda b'u Burundi bo nyene badashigikiye iyo ngingo yo kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye afate ingingo ikomeye cyane yo gufashanya na Perezida wa Kongo. Ivyo nivyo vyatumye abo mu biro vy'umukuru w'igihugu muri Ntare Rushatsi barongikira ikete umukuru w'igihugu ca Kenya nyuma yuko bariko baramusaba ikigongo bivanye n'amakuru akomeye cyane ariko arakwiragiza mu gufashanya hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Kongo. Abo mu biro vy'umukuru w'igihugu basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho bidashika indwi zibiri bivanye nuko bitaruko ikudeta izoca itangazwa. Amakuru akomeye cyane nuko abategetsi nanone bo muri leta ya Gitega bajeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yova mu gihugu nanone muri Guinea Equatorial gushika umubano wiwe na Perezida wa Kongo utameze neza, na cyane ko Perezida wa Kongo mu majambo yiwe yamashikiriza aruko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yatanguye nanone kwibonekeza mu majambo akomeye cyane kandi yibonekeza mu bikorwa vy'ubugambanyi. Perezida wa Kongo aragereza umukuru w'igihugu cacu Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba kwigenekerezo rya 14 yoba yaragiranye ibiganiro n'abatavuga rumwe na politiki muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuko amasoko yacu muri iki gihugu avyemeza. Amakuru akomeye cyane yahijeje kudushikira biravurwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu atari kuriye gushikiriza ijambo rikomeye cyane ku banyagihugu canke ngasohora itangaza atanga itegeko nkuko vyahora. Mu gihugu c'u Burundi hariko haribonekezamwo injyane zikomeye cyane kandi ziteye ubwoba n'igishikane vyose na cyane ku banyagihugu bivanye nuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arafatirwa ingingo zikomakomeye n'igisirikare cirongowe na General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirako buce bataziranda kugarika nyuma yuko bashikiriza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe nyene ataca ashoboye. Ubutegetsi bwa Gitega buragiriza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuva yoshika ku burongozi nga mu gihugu c'u Burundi ataca arashikiriza ku banyagihugu, na cyane ko ico ariko arabakwegera ari intambara ikomeye cyane igiye kuduhuza n'umwari wa M23 n'ibihugu bibanyi bitandukanye. Amasoko yacu ava muri uyo mwari wa M23 aremeza yuko umwanya ku mwanya witeguriye kugaba umucanwa ku bihugu vyaba vyibonekeje nanone kuwukura ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, na cyane nkuko bitomorwa n'abasirikare bacu b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bagatangaza yuko banze imigwano yariko irabahuza n'iyo mwari bivanye nuko babonye yuko intambara bariko baragwana atari igwabo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwo ni munyemere tuze kuyagaruka ko mu bindi bigano n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV turaza kubabwira intambara igiye kuduhuza n'ibihugu bibanyi bitandukanye bivanye n'intambara Felix Antoine Tshisekedi nanone yatanguje y'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Nyenicubahiro General Major na Evariste Ndayishimiye nawe nyene akaba yaraciye afata ingingo ikomeye cyane yo gufashanya na Felix Antoine Tshisekedi. Nubwo biruko Felix Antoine Tshisekedi yatanguye kwagiriza umukuru w'igihugu cacu Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba yo batanguye ibikorwa vy'ubugambanyi, na cyane kumviriza bivanye n'icuka cibi kiriko kiribonekeza hagati y'igihugu c'u Burundi n'ibihugu bibanyi bitandukanye bivanye no kuba ariko barashira ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye itegeko
itegeko rikomeye cyane ko niyo bandanye kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye byo gufashanya Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa bitandukanye byo gukura ko umuhari wa M23 bizomukwegera akarambaraye. Ni nyuma yuko na Loni yashikirije yuko umwanya ku mwanya igihugu cibanye c'u Rwanda kirashobora gutana mu mitwe n'igihugu cacu c'u Burundi. Ayo ni amakuru tubandanye tuyabashikiriza mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Gushika ubu ngubu ntiharamenyekana amajambo akomeye cyane leta yagitegejeje gushikiriza mu gihugu cibanye ca Kenya nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu wewe nyene atarekuriwe kugira ico atangaza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi gushika ubu biravurwa yuko yugaraniwe ahantu hakomeye cyane bivanye nuko igisirikari gitegereje yuko yotanga imihoho ku gushaka kwiwe kuko yahora bishikiriza yuko nivyo munanira gutunganiriza bene igihugu azoca yijana. Gushika ubu rero harategerezwa itangajo rikomeye cyane ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu kugira ngo harabwe neza kandi humvikana amakuru ajanye nuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobahejeje gutanga imihoho. Ni ingingo ikomeye cyane iriko irasabwa n'igisirikare c'u Burundi bivanye nuko cibona yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arakwegera abanyagihugu akarambaraye. Ni munyemera ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido turaza kugaruka tubashikiriza n'ayandi makuru twabateguriye. Ubutegetsi nanone bwa Uganda bwejeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane ngaha muri leta y'u Burundi. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu ariko arasabirwa ibintu bikomeye cyane. Ku telefone ngendanwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba muri aka gatondo niho yabandanije asaba ibihugu bibanye bitandukanye gufata ingingo ikomeye cyane yo kubuza akakarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo boreke iyo ngingo bivanye nuko irashobora gukwega nanone intambara nk'iyibonekeje mu mwaka wa 2015. Amasoko yacu akomeye cyane hari amakuru duhejeje kuronka nanone muri ntare rushatse munyemere tuze kuyagaruka ko mu bindi bigano n'amakuru twabateguriye. Ibiganiro vyacu nakagaruka ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.